Ndabahaye ikaze kandi ndabashimiye kuba muri ko murakurikirana kino kiganiro. Ndi Asher niyo nizigiye, ngiye kuvuga ku nsiguro y'ijambo maze iminsi mvuga ariko ntasigura, ijambo ryitwa umugisha w'amahanga. Igihe Imana yasezerana ivuga ko izoha umugisha amahanga biciye mu ruvyaro rwa Aburahamu, canke igihe Imana yavuga ko izoha umugisha imiryango yose yo mw'isi biciye muri Aburahamu, mbega yashaka kuvuga iki? Iri jambo umugisha risigura iki? Washaka turetse n'ivyo tumaze iminsi tuganira, biranakwiye ko iri jambo turitahura, risanzwe riri muri Bibiliya. Imana izoha umugisha abantu bayo, kandi ni n'ijambo abakristo benshi bakoresha mu kwipfuriza abandi ivyiza. Imana iguhezagire, Imana iguha umugisha. Ariko mu vy'ukuri iyi jambo umugisha rikoreshejwe muri Bibiliya, iyi jambo guhezagirwa rikoreshejwe muri Bibiliya bisigura iki? Igituma nashaka ko tuvugana ico bisigura no kugira ngo twirinde kugwa mu ikosa ryo kwiha insiguro twebwe nyene dufatiye ku kuntu dutahura umugisha mu mvugo zacu z'ikirundi, ngo duhave twibaza ngo ivyo dutahura birahwanye n'ivy'Imana yashatse kuvuga. Igihe iri jambo ryakoreshwa kuri Aburahamu, igihe ryanditswe mu ijambo ry'Igiheburayo, kandi ijambo ry'Igiheburayo biragoye gose ko ryama rihura neza n'ijambo ry'ikirundi. Murabizi indimi zidasa zikoresha amajambo adasa. Hari igihe amwe usanga anganya uburemerezi, anganya insiguro, ariko hakaba n'ikindi gihe usanga hariho ubudasa, cyangwa ugasanga rimwe riraremereye nk'irindi. Rero nashaka ndabasabe mwihangane, mwigore, twinjire mu kuntu abayuda batahurira ijambo n'ingene baritahura n'uyu munsi washaka. Imbere yo kuvuga insiguro y'umugisha Imana yasezeraniye imiryango n'amahanga, nashaka nongere ngaruke ku bintu tumaze iminsi tuvugana. Ni navyiza ko tuvyibuka, kuko kimwe kigenda cubakira ku kindi, kandi nibizokurikira mu nyuma bizoba vyubakira kuri ibi nyene. Icambere, amahanga yaremwe n'Imana, les nations ziri mu mugambi w'Imana, n'Imana yayaremye. Yakoresheje umuntu umwe ararondoka, avamwe abantu benshi barakwiragira hirya no hino. Imana ibaha kuba mu turere twabo, uturere dufise uturimbi, imbibe, bagira ibihugu vyabo. Ivyo bituruka ku mugambi w'Imana. Ica kabiri, Imana yarasezeranye guhezagira amahanga yose ari mw'isi, guha umugisha amahanga yose ari mw'isi. Ntimuze mubone ibihugu bimwe birimwo amahoro kurusha ibindi, ibihugu bimwe biteye imbere kurusha ibindi, ibihugu bimwe birimwo abantu batekaniwe banezerewe kurusha abandi, ngo mwibaze ngo ni Imana ishaka ko haba ubwo budasa. Mu mugambi w'Imana ishaka ko amahanga yose aba mu mugisha wayo co kimwe. Ntaba Imana yashize inyuma y'abandi. Abarundi turi abantu bake, tugize agahugu gato, twagize kahise kagoye. Hari igihe womenga Imana ntituzi, Imana ntitwibuka. Oya, uko Imana ikunda ayandi mahanga niko ikunda n'ihanga ryacu. Uko Imana ishaka kugirira neza ayandi mahanga niko ishaka no kugirira neza ihanga ryacu. Ica gatatu, Satani yariyemeje kugwanya umugambi w'Imana ku mahanga, kuyazimiza kugira ngo ntabeho muri uwo mugisha Imana iyashakira. Ica gatatu. Ca kane, Satani yaraneshejwe. Naho agerageza yaraneshejwe. Yesu niwe yahawe ububasha bwose mw'ijuru no mw'isi. Kubera ububasha Yesu afise, nico gituma, ico ni ca gatanu, yatumye abamwizera guhindura amahanga yose abe abigishwa, gutyo ashobore kugendera muri wa mugisha Imana yayasezeraniye. Ikibazo rero, uwo mugisha usigura iki? Iyo dusomye ya majambo twaherako, biradufasha kumva iyo vyaje biva. Imana yabwiye Aburahamu ngo muri wewe niho imiryango yose yo mw'isi izohega umugisha. Aho ni muri Itanguriro 12:3. Mu nyuma cagihe Aburahamu amaze gutanga umwana wiwe w'ikinege, Imana bikayitangaza gose, yamubariye ngo mu ruvyaro rwawe niho amahanga yose azohegwa umugisha. Haba mu gihe yavuga ku mugambi ifise ku miryango, no mu gihe Imana yavuga ku mugambi ifise ku mahanga, yakoresheje ijambo rimwe, kubaha umugisha. Kubaha umugisha nico kimwe no kubahezagira. Ariko rero bisigura iki? Mu mvugo y'Igiheburayo, iri jambo guhezagirwa canke kugira umugisha riratandukanye n'ijambo rikoreshwa mu ndimi zo mu gice c'uburengero bw'isi, l'Occident, aho bakunda gukoresha ijambo kunezerwa, kubaho unezerewe. Mu Giheburayo ni ijambo risigura ubuzima bwa misi yose.
murabona umuntu ashobora kunezerwa muri uwo mwanya, mu wundi mwanya ntanezerwe. Kunezerwa ni ikintu gishika ariko nticameho. Mugabo mu gihe burayo iri jambo umugisha canke guhezagirwa ni ikintu umuntu abamwo, si ikintu kiza kikagenda, ni ikintu umuntu abamwo. Twovuga mu Kirundi ko ari ukuroranirwa, ko ari uguhigwa, ko ari ugutunganirwa, ko ari ukumererwa neza mu buryo bwagutse. Hariho amajambo akoreshwa nko muri Zaburi igice ca mbere, hahigwa umuntu. Harya rya jambo rikoreshwa ni irinyene ryakoreshejwe igihe Imana yasezerana umugisha. Umuntu ahiriwe ni umuntu afise uwo mugisha. N'igihe Yesu yariko aravuga abahigwa bari bo muri Matayo igice ca 5 avuga ngo harahiriwe umuntu ameze uku, hahigwa aboro mu mutima, hahigwa abatekereza, hahigwa abaharira, yakoresheje iri jambo nyene. Ni ukuvuga n'ukuntu umuntu aba ameze imbere muri we, kandi uko kuntu kukama kumeze uku, c'est un état permanent, si ibintu bija birahindagurika. Nukuroranirwa, nugutunganirwa, nukumererwa neza mu buryo bwagutse, nukuba muri shalom y'Imana, mu mahoro y'impande zose. Umugisha, umuhezagiro, uguhigwa, iki kintu Imana yashaka kuvuga kiri uburyo bubiri. Ukumererwa neza kw'abantu kuri uburyo bubiri. Uguhimbagwa, ukuroranirwa kw'imiryango n'amahanga biri mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni ukubaho ubuzima burangwa n'ubucuti bwiza hagati y'umuntu n'Imana. Usomye mu Bigalatiya igice ca 3 umurongo wa 13 na 14 havuga ngo Kristo yaducunguye umuvumo w'ivyagezwe, yacitse ikivume ku bwacu kugira ngo umugisha wa Aburahamu ushike ku banyamahanga, no kuvuga amahanga yose, bawuheshejwe na Yesu Kristo kugira ngo ukwizera kuturonkeshe mpemu yera twasezeraniwe. Umugisha Imana yasezeraniye Aburahamu wari umugisha w'agakiza ku mahanga yose. Iyo niyo nsiguro ya mbere y'uwo mugisha. Imana ntishaka ko abantu babaho batunze ariko batazi Imana. Ntishaka ko abantu baronka ibi bintu bituma banerwa neza mu buzima bwa misi yose mugabo batazi Imana, kuko naho babironka ni ivy'igihe kanaka. Petero abonye abanyamahanga bahawe mpemu yera mu vyakozwe n'intumwa igice c'10 ku murongo wa 34 yaragaragaje uwo mugisha n'ingene vyagoye abayuda kuwutahura. Yavuze ngo nukuri niho nkimenya yuko Imana itarobanura ku butoni, ariko mu mahanga yose uyubaha agakora ivyo kugororoka, kuvuga ivyo Imana yita vyiza, vya bindi yahishuye, iramwemera. Petero yari umuyuda. Abayuda bari bazi yuko umugambi w'agakiza ugarukira kuri bo gusa. Sinzi ingene vyagenze, iri jambo Imana yabariye Aburahamu ko izohezagira amahanga yose ryarabananiye gutora. Bakumva yuko n'agakiza, urupfu rwa Yesu, gucungurwa ari vyabo bonyene, kurya n'ivyo mw'isezerano rya kera vyagarukira kuri bo. Agiye kuvuga ubutumwa kwa Korneliyo, haba igitangaza, Imana ibaha mpemu yera abanyamahanga, no kuvuga abatari abayuda. None hacabona bwa bundi umugisha w'Imana, umugisha w'agakiza si uw'abayuda gusa, n'abatari abayuda nabo Imana irabaha uyu mugisha w'agakiza. Mu vy'ukuri nta kuroranirwa gushoboka k'ukuri iyo umuntu atarakira agakiza. Kubera iki? Abari munsi y'urubanza rw'Imana. Urubanza Imana ifitiye umuntu kubera icaha ntirumuvako atakiriye agakiza. Naho yonezerwa muri buno buzima, mu buzima bw'inyuma y'urupfu ni ngorane. Ububasha bw'umwijima buba bukiganje ubwenge bwiwe, ntaba yidegemvya, abari munsi y'ukuganza kwa babaganza isi y'umwijima. Uyo muntu murumva ko bigoye ko abaho ubuzima buri mu kuroranirwa gukwiye nk'uko Imana igushaka. Nico gituma ari nkenerwa ko ijambo ry'Imana rivugwa, ubutumwa bukavugwa mu bihugu vyose, kugira ngo abantu bose baronka amahigwe yo gusubiza hamwe n'Imana. Uyu n'umugisha Imana yipfuriza abantu bose yaremye. Abantu bafise ingabire zo kujana ubutumwa mu bindi bihugu ni vyiza ko bahaguruka bakabikora. Abafise ingabire yo kuvuga ubutumwa mu bantu batarabwumva nabo nibahaguruke babikore. Niho umugisha w'Imana uca, uyu mugisha w'agakiza. Ariko insiguro y'umugisha ntigarukiraho. Insiguro ya kabiri ni ukuroranirwa kw'ihanga n'abari birimwo, kumererwa neza kw'abantu basangiye ihanga. Aha turavuga amahoro, umutekano, umubano mwiza, kuronka ivyankenerwa, gukingirwa n'ibindi n'ibindi. Imana igendeye Abisirayeli yabahaye igihugu, ibaha n'amategeko bazocubakirako kugira ngo baroranirwe.
ntiyababwiye ngo ndabakunda nzobajana mu ijuru ngo mwihanganire ayo magorwa. Yababwiye ngo harageze ko ndabaha igihugu canyu, igihugu gitemba amata n'ubuki. Yabasezeraniye kuzobagira igihugu ca mbere mu bindi bihugu. Usomye mu gusubira mu vyagezwe 28:13 havuga ngo uhoraho azobagira umutwe ntazobagira umurizo. Mu yindi Bibiliya bavuga ngo azobashira mu kibanza c'imbere ntazobashira mu c'inyuma. Aho ariko aravuga nk'igihugu, muzokwama muri abo hejuru ntimuzoba abo hasi, nimwumvira ivyagezwe vy'uhoraho Imana yanyu mukavyitondera mukabishitsa. Ubu n'umugisha ukomeye cyane ku gihugu, n'umugisha wo kuroranirwa nk'igihugu, n'umugisha wo gutera imbere, n'umugisha wo kubana neza, n'umugisha wo kuba mu mahoro. Yavuze ngo nimwakira ukuri nabahishuriye, ukuri nabahishuriye nciye kuri Mose, mukakubakira ko igihugu canyu. Ibi bintu nzobigaruka ko cyane kuko niho hari ugutahura ingene Imana iha umugisha abantu. Nimwafata uku kuri nabahishuriye mukakugira umushinga w'igihugu canyu, muzokwama muraba imbere, sinzokwemera ko muba inyuma. Ariko kandi ubihindukije bisigura ngo nimwirengagiza ivyo nababwiye ko mukwiye gukora, mugakora ibinyuranye navyo, muzoba binyuma. Umugisha wo kuba mu b'imbere ku mahanga ntiwagenewe Abisirayeli gusa, kuko na Salomo harageze igihe haravuga ngo ubugororotsi bushira ihanga hejuru. Igihugu cose cubakiye ubuzima bwacu ku bugororotsi gishigwa hejuru. Igihugu cose cubakiye ubuzima bwacu ku vyaha ku bube gito kiba mu vy'inyuma, kuko uwo murongo uvuga ngo ariko ngo icaha ngo nagatukisha ku moko pour les peuples. Ni wabona igihugu kiri mu vy'inyuma uzumenye ko n'icaha kibifisemo uruhara. Ntuze utibirake ku bindi ngo wirengagize ivyaha bene ico gihugu bonyene bakora canke benshi muri bo bakora. None rero umugisha Imana ishakira amahanga n'ukuroranirwa kw'abari muri iryo hanga, sukuganza ayandi mahanga. C'est pas la domination, la superpuissance. Ibihugu bihiriwe kurusha ibindi si bibuza ibindi amahoro, ni ibihugu ababirimwo baroraniwe bamerewe neza. Umugisha Imana ishakira amahanga n'ukuroranirwa kw'abayarimwo, ariko bigahera mu gakiza, n'ukubaho bahiriwe, batekaniwe, batunganiwe, batekaniwe, mbere n'ubuzima bwabo buri ku murongo uhwanye n'ubugombe bw'Imana. Igihe Abisirayeli babayeho bumvira uhoraho, yarabashikije kw'iri jambo. Ku gihe cy'umwami Salomo, igihugu cabo cabaye mu bihugu vy'imbere cyane, inkuru yacu ikwira hirya no hino, maze umwamikazi w'Isheba araza kwirabira ivyo yumva. Ashitse ivyo yabonye vyaramutangaje cyane, acavuga ano majambo ngo harahiriwe abantu bawe. Rya jambo ryo guhirwa riragarutse, wa mugisha. Harahiriwe abantu bawe, no kuvuga abagize iki gihugu, abantu rongoye. Harahiriwe n'aba bagendanyi bawe, aba bantu bagufasha kurongora iki gihugu barahiriwe. N'aba bantu rongoye barahiriwe. Yari ko aratura wa mugisha awubonesha amaso mu mibereho y'igihugu. Biri mu bami ba mbere igice c'10 ku murongo w'8. Yabandanije avuga ngo uhoraho yarakunze Abisirayeli kuva kera, nico catumye akwimika kugira ngo uce izibereye n'iziroranye. Mu Congereza mu nkundire ndabivuga ukuntu babivuga, aha yavuze ngo uce izibereye n'iziroranye, ngo to maintain justice and righteousness, ukomeze ubutungane n'ubugororotsi mu gihugu. Igikorwa Salomo yakoze catumye Abisirayeli bitwa abahiriwe, kwabaye gukomeza ubutungane n'ubugororotsi. Ubugororotsi ni ugukora ivyo Imana ishaka, no kugendera mu ijambo ry'Imana. Nico gituma Yesu yavuze ngo nimufate ivyo bihugu vyanyu mubihindura abigishwa banje, bigendere mu ijambo ryanje, nimwabikora bizoba vyinjiye muri wa mugisha. Yesu ati nimugende rero, igihe cyo gushitsa isezerano ku mahanga kirashitse. Nimugende mu bijanemwe agakiza, kuko imwe mu nsiguro ikomeye ari nayo ya mbere y'uwo mugisha n'agakiza. Ariko mumaze gushikana y'agakiza, mwigisha ivyo bihugu kuba bigishwa banje. Inzego zavyo zubakigwe ku vyiyumviro, ku vyizegwa ngendo, ngenga buzima bituruka mu ijambo ryanje, les principes bibliques. Abarizi imiryango yanyu yubakirako, amashira hamwe yanyu yubakirako, inzego z'umutekano zubakirako, inzego z'ubutungane zubakirako, inzego zitandukanye mu gihugu zubakigwe ku vyizegwa bituruka mu ijambo ry'Imana.
Bantu b'Imana, ibi bintu birakomeye cyane. Umugisha w'agakiza ukurikirwa n'umugisha w'ukuroranirwa kw'abagize ihanga. Mbega twebwe hano iwacu mu Burundi tugeze hehe mu gushikana igihugu cacu muri iki gice ca kabiri c'umugisha wasezeranywe? Kubaho turoraniwe tubigejeje hehe? Imana idukomeze, Imana idushoboze. Tugarukirije hano, ariko murumva ko ijambo ritarangiye, tuzoheza tubandanye tuganira twisunze ico Imana yahishuye. Amen.